Kariwacu nyene ndambwira yuko ari umukozi n'enyere nkuko tuvuganye ndaziye kwazuka ngo kuco kibanza kimaze kigaragara ntazotwima noryohe guronsa akazi kena akazi wacu akorera abakobwa kandi heberetse ukuntu noryohe ko takubonye mwica gitayira wambaye akantu kari sexy nk'uko usigambaye akajipo Shibana nawe twese tusigaye dutaha batwese Kariwacu nyene mwariko shira akagahungu aho agatumiye vrema urabona ko akava kaduceza zina ndakubwira yuko akagahungu kadashoboka none ndabira vrema amasanga yose akataraza ubu kari mu biki kwere so girama bivanye na karansi y'igitorongira byamugoye none byamugoye ntari kuze kuvuga ati je byangoye nabuze canke naronse bibaho je numi bahubwo kama tukiri ngaho none wabuze izindi muzi ushobora kukwambika umwana turagenda mwana bindira gato turagenda sha yani boss je byancanze kabisa inyuma bapakiye imbere barapakira kapo y'inyuma n'imbere hose bashizemwe abantu kuburyo ndamuhaye ya atayakiye ariko marezo nk'ubu uyu mwanya wose wari kurakora ikibora bati nukuri mabuja si jewe je ntako ntagize nahagarika bakambwira ya nkahagarika bakambwira cyamvuga ati je kambitemo kubiheba gusa kiriko kiraboneka taxi ve dukane tugiye biravana niyo muca umva muri ville taxi ve irashikayo tashoboka mukaba muza guciye pfo kuri rya barabara ryawe wakora biza gucamo amakinga mpaka muri ville sheje sinakubwiye marezo sinamaze ndakubwira kagahungu waje kunkwegera ndabira none marezo umaze amasanga yavuye ngaha ndindiriye taxi none uririye taxi uyibuze ni wari kugaruka gituma ntagarutse nikajya kantu wahereje ko mukuntu mati ntugaruke ngaho utayizanye okay ko bakubwiye ntugaruke utayizanye wayizanye icyatumye ngaruka nuko numvise bavuga ko zizimbye cyamvuga ati zizimbye baraza kugatahura bigasigiye we boss itazimbye wayizanye yoyo mwambwiye ngo mawe ngo sindenzi ya 15 ngina bahaya bakayanga nabo bakampaya nanye nkavuga ati basi kandi akubwira ngo burofa bwawe hari umunsi nzagutera hanze so buyazotaha asanga nakwirukanye kera wamaze kundambira tuva mu maso ngabona ne nk'ubugasheri ubona tuza kugenda gute hayiba wahagutse we ngaho ukagenda kuyizana tuba twamaze kuyironka ibibazo ni abikureze wese wabonga imodoka ni imana yabishatse shaha yagize none ntakiba akibera none mu cyo bigenda gute turahagenda n'amaguru aba bana tubatwara gute n'amaguru ndashaka tugire mwana wanje ushaka usigare ngaho kwesha ndashaka tugende ushaka usigare ngaho na karesi urabikoze gusa ndabira nk'ubu birangiye tugiye n'amaguru mu watunya none siwe nyirabayaza Andisa imishatsi uri kurakora mu urayizibe urazigarama iri mu uyu mutwe wanje wewe Murama abantu bari bujumbura usanga n'amatako yabasa neza nyerera hano hantu n'umuntu yahanywera amazi n'ukuri we bakuntu niwo mama horo je ndiko ndacyatinga kurumva mfise abantu bagaciro tuko turavugana gumumvyongo we ntushobora kwicara ngo utekereze uhore utakora vyongo umuntu aya shanda kubaze shamakuru hariya numva ibujumbura ngo ibujumbura ngo urumva ngo mu mazu yabo ngo gumubona ngo abakuru b'igihugu ngo ukuntu ibintu none biragenda ngo abantu hameze neza ngo amabarabara yose ngo baguma bayacisha ngo kukurume ngo haba ari akantu ngo barabira mu ivyo bintu ngo vyose ngo mu nzu ushaka ngo uraba hasi ngo hejuru ivyo nyene wumvise rero niko hameze waruzi yuko hameze gute muga abantu bose agiye kubera cyo babazungu
nenga uyu mubiri woja kurima woca utabuka none muraba tuzoja ni Bujumbura nanje aha haraje ukenere nawe kuja Bujumbura akabantu muri tera gateka kwera burya we wiravye neza ukihera kwino ugashikana aha kwizi ntetere zawe ngo numushatsi bona usa n'abantu bo Bujumbura wewe erega dema Bujumbura ntihafa abantu bose babaye umugabo wanje si yari umugabo wanje agaca yubakana w'inzu nanje nkashanja kubayo sha bure nawe rero aho nyangura ukeneye kuja ku Bujumbura hewe Bujumbura ntihafa abantu bari bo bose bahabaye abwo uranyumva mama bisa ingo ngo umvirize kano kamara maza kuri mukazana wawe ingo ndaziguye ngo nibi oya iki ingo nyumvire kano kamara mazi manyaruka ziko ziramba abantu kukimana mbisa ndakubikira ibanga nkande jibanga nico nibagere nimba utarunanze zoza uramenya amajambo mbwira nawe utambwira mama nyaruka bikwinyaruka ndagwa amakuru akamara mazi yamawe manje bazi ucari kwanzi ngo yicara icara mukazana wawe nawe yashushe yamiza amababa yashinze amatwi ngo akeneye kuja kuri Bujumbura ngo akeneye kuja kuri Bujumbura sinanye ndamubwira umuhungu wanje naye ndamubwira aha twari kwegeye oya mama wamana rimwe ndamubaza ingene Bujumbura abantu baho babayeho ingene ibintu vyaho numva ngo ni vyiza nawe acabigira birebire ma none umva no banakiziki weni icatukuzanye ngano kizi ndakizi nugusenya gusatura kurima nukumbungabunga nenda mubajije mama kubera umugabo wanje kaziba barumbajije ndakubeshe nimwe ndamubahumbaziye hariho amabara ataberiye imbwa mukobwa ubu rero turakondaguye turakugiza umuntu ubu rero ukeneye kuja kuba Bujumbura bibagira ningoga amariga benaba aka kanya karibaga ingene kaje kameze kagwaye inzoka umenga sinzi yo kavundurutse ubu rero kibonye gasigaye gakaraba kagaca kakambara umusaza wanje yakaguriye ububaze ure yibonye arageze ko abona yuko yoja kubi Bujumbura wangira sivyo ngira arakubeshera maurazi ikintu cyamuteye ubwibone ni kubera musaza wanje yamubujije kwaza ararima uze gusubira ku muhungu wawe umubwire asubire kuzara aragenda mu ndimiro ubu kubera atakija kurima arabona yuko afite umwanya wo kwicara no koga no kwinyukura no kwicamaga niyo mpamvu ari karazana ubwibone n'ubwishime ngaho ngo akeneye kuji Bujumbura ewe Jackie warankwegeye n'ukuri nahe naramubariye aza n'umuntu ava mu bantu yashikamye yabonye ibintu yariye atafise inzara erega iyo ufise inzara ugira n'inzigo ntuzova niko ndakubariye ewe Bujumbura habaye abakobwa bagororotse sha aribizi ntawe woje Bujumbura abantu basukonya n'inkono iteka mundekera reka dutelefone jawe ibintu nishobora kubyihanganira cyangwa tubigumize hano Bujumbura nico nase no kugira ngo ushobore kuza aha nico nase ko aruguru Bujumbura ivyo sindabyemera na gatoya sindabyemera warinze hewe nukuri sinzi uko nakubwira ujya mukobwa ujya munyarwandakazi nukuri yarambabaje kubona yikwiye ku kazi akagata akagenda asha ahubwo arakabona agiye ubona noshikiriye sha mugabo nyene yarakabona agiye vura niyo atagenda barakugakura hajya wacu kugira uronka akazi nukuri uba wagize uko ivyuya vyabize waduze wamanutse Mane shimwe ko nacenda nkundi tuza kwihuriza ko nawe twamaze kumenyerana hewe ibaze twabaye inshuti za grave Mane shimwe ko yagiye kuko sinari gushikirwa akazi muhira kari kanyishe ufise umukozi arazezeta muma mvuga kora ibi ntavuze ntakora hewe n'abakozi b'uburero ukuntu baruhishana mu mitwe kwirirwa muhira n'umukozi no kurija aho bigeze ndumva yuko no mani 30 ndi kumwe n'umukozi muhira no gusara amashiri impuzu ku mutwe
Ego. Ego. Shera nako twarose umushitsi. Nabibonye kwe nuko menga ntiwamuzimanye. Ubu nana kimwe uyu turakorana ku kazi n'umukolege. Kazi aho ngora n'abasirimu gusa tuguma tunywa amakafe bumva amaklimatizere nta ngorane nimwe twe tugira. Ahubwo narahonje naratevye. Diplome yanje umenga ari ivyombo gusa. Ubona ameze gutiraho. None ngena ameze nanje mu misiri imbere. Nzoba ndi ku mwanya nyene sigaye nyene ni bebeza nyene ucaribona. Aho mvuga ati ego sigaye mfise umudamu ari ku mwanya gose. Kumva umusirimu nawe. Mbu umusirimu se neza. None oguma mu gikoni. Oya, kameme ifoke bureka ko undi umudamu nyene hagaze neza tangorane nimba. Vuze murakorana? None ntibashaka ko nsa neza mpinduke agashatsi kamere neza aha urindira mu misiri imbere tuca nkuramba kuko hakora abasirimu bitahuye basobanukiwe wowe nyine uhageze uravuga ati ego respect. Mbega mukoze arize ko neza ibintu ni sawa ngorane nimwe ubukira panzi kandi nabasigire ubwo busirimu turasubira turasubira Batekereje nukuri kandi abone batekereje ntavuga ntabamajambo menshi nawe rero kumukora mweneza mu musirimu aha urafise ibisirimu washira mu bana kashare witwaye wenga nukero kwamaze n'igihe kinini yindi ntacengira bizoza oya vyama nyene birasaba nyene ko ibisuko nkingi bikurayo gose nzokora uba top of vraiment nkinduka n'inzara sigare nyene meze nkawe ego vraiment kuko ajya akazi wacu vraiment yo udakora ibintu biri VIP nukuri barakuvuga ha reka bajya bagora babona kujya nyene sha nziyaranja baje nziyaranja Marezo. Marezo. Eza? Marezo. Nakubujije kangahe kuvyuka saa sita z'ijoro kuja kugurira umuntu. Warambujije boss. None abo bantu batiyumvira ikimbabazi bonyene batigiriye ikigongwe. Wone uza kubagirira imbabazi. Wewe ni mugabo usike utagase. Sike mvugo shaka kumva gusa. Usa boss nabigize kubera nyine nabona ko mabuje ari kwibarabara kandi ari kwibarabara n'ijya mbwa y'umubanyi nabyo kuntu yikariye nabwo nita mu kiya cy'amakuru. Nanje mvuga ati agiye ko mfise urufunguzo ndamugururire usanga boss agatiyo kamutwaye kunda diwe kukunda kurota ibintu by'iterambere gusa. Jewe ndamugururira ariko sinabigize kuko umutima mu Wogira ikigongwe gutumura ndashaka gucigira. Murambabarira boss kuko mana sinabigize ndabishaka ariko nabonye nyine ari mwijoro ndavuga ati je no mugumiza kwibarabara yohabwe gira ingorane agasanga bayikimuga canke ashikiwe n'ibidini ingorane kandi nanjye ndi maso imana yo mumbaza mvuga cyako imana yo mumbaza shitani niwe yo mumbaza ikagenda mugururiye Ubiriza rero. Kizire je ni ugari umuryango uzuvuye kuja kugura. Ederi tukiri ngaho. Niwe yakuzanye cyangwa nije nakuzanye? Turabagabo babiri mu rugo ngahari. Ndataga amategeko kacu yavuguruza. Ubugeni bwabyo ntasamuye kana saa sita z'ijoro saa moya wugaye nkaba nzogenda gukurako nzogerageza uburyo bwose nikawushira imwe bishoboka igaba niba mwe bashaka gukwegerera abantu cyangwa gutaha amajoro bose urakwiye gusenga kuko ndabona ibyo wita umurango bisigaye byarahindutse ibyo kamaramaze nakumva bashaka gukwegera abantu gusa kwegera abantu gusa kugira abantu
kundaba nabi jewe hamba mvugishije ukuri simba shatse kurengera boss nukuri kw'Imana aha hariho umudayimoni urakwiye kumufatisha mbere n'amasengesho tukamwirukanira kure y'urupangu Arezo subira mu gihe muvuze bibona boss je ndiko ndavuga nibigaragara nibiboneka ushatse kuvuga ko umugore wanje ari diamond Messi Ngazango ushaka kungurira ibintu je erefuka bakava hejuru Messi Niko boss nubwo uri kurashaka kubona ko umenye je nakurengera urambabarira ariko ndiko mvuga ibigaragara imagine nk'umuntu boss nukuri kw'Imana yagiye yirabura nkamakara hajya ariko ubunya asigaye atukuruka ngo ni ingurube yo muci cyane kuri imishatsi gahindagurika uno muzi ashira gushiramo modeli ya shokora mara uranje mara umenga zirangurwa muri alimentation bose je nukure ariko ndanakubwira je ntuzovuge ngo sinavuze mana yisinibire ahantu hari mu mudayimoni tete imbécile Sura muri gejamba ruvuze ugeze ofete wewe karakunani utangwe kwinjira mu vyabubatse ngo umugore wanje agize we agize iki uviriza amarezo dibe gambere ge janyuma uriko uranyuma je sura gutanga iteka gusura kuri vuguruza Imbécile Nani rakiza mbe wa murima umwe w'ibijumba ubona abakozi barawubagaye neza niyo nari mvuye basigaje kajya kantu ko kumuco konye nikuzura bikurikirana kuko uravye ni uri umugabo nka nikuzura bikurikirana vraiment hanyuma bofe cyo genda bisikira kandi kirakomeye no kurabona nirwa muri rukode niko ngenda nambaye ingeno mu murima no kuri ndi mugusha indugu mbirandemvye kuri nagomba uzongura agashati kandi wana ni patani ngene imeze nukuri urirabe no kuruzongurira uzobukoze kuri ivyo ntugira ikibazo sivyo kuko aro ni mpuzu ntacambara nzoraba kuri muri izo mpuzu nugenda kugurira n'izindi nakuzanira nukuri urakoze ngira ikibazo urakoze cyane hama bofu mushika uyu bari ngaho yego niho yaraye chura umumugarije shamvuga sawa Karibu vrema mbe uri mu mabuja cyane yebagaye we nawe kuntu twengumengura kamarayika keranda buryo baravuga ko ibintu byera gusa ari ibintu biba bimeze nk'ikirobeke kivunde byisanga byera nawe disi uri akompanye kakobwa kari akompanye yebagaye nagahungu we mbega buri yumva mu Rwanda je nshaka neza kuko bambwiye ko mu Rwanda uvuye mu Rwanda hakurikira Burundi haruguru y'u Rwanda naho hari Amerika shaka rakazi mu Rwanda kugira nyine banshavuye ncamponyokera muri Amerika direct yebagaye we none izo nzarura zikatisha ubugari gasha cyangwa ukatisha ikiyiko mukoresha ifurusheti yewe disi we uburebure nka Samusoni mungo yebagaye hakobwa baremwe urandangira akazi mu Rwanda basi windi wagahungu wabaye ute ubundi womeze ute kari akompanye nakubajije ni nyoko bujarari cyane ntawe uhari ariko ubwo bwambo bwose n'ubwiki erega ari ikintu kimwe bashyitsi mwe muba mutamenya ubundi ibyo nizo kiyato dukwiye kubaha mabuja imbere yuko tukubwira ko ari hari nuko tari hari ubanza kumenyana n'umukozi kuko icyambere sinenzi ko umukobwa mwiza nk'awagirisha vu nk'iryo yoba yavuye nko mu rigi mu nda y'irigi nyene ukuntu urambwira hana ari cyo ntabwo mbwira yararindiye mawe
urara breaking hani ndurira ako kobwa bikige mwabaye umuti nta no gusuhuza nta n'ikinyabupfura urazumbaza ngo ndarondera ndi mwajya munisonera Marezo burya muri ino nzu hariho Bible Shaka kashika ngasi ndigera mbona Bible erega twatewe n'ijini ndabira umuhere ku mushatsi umushikane ku rubyaro ni diamond ikigendera ariko mana muramukazanje kweli akubaka akagira umugenzi wewe erega bahora bakungira sinari bwamenye ko ari wewe sinari bwagutore neza ngo nicare ndakwihweze ariko kubera kagendana n'ijini nkawe kumbe iyo bavuze bamayimuna baba basa nk'uko waho baba ari beza karofa nako kibihanga burya wafite indero muramukazi warubatse aho kugira ngo umwubahe wirirwa umutesha umutwe none uri kumva yuko uko wamugira ukamunya hejuru niko nabyita ariko n'abashyitsi baha wabagira wajya wisonera basi abagenzi biwe ukabubaha ntitugaragaza imico yawe oke uraje kumpindero rero uraje kumpindero ubona ko atandero mfise je nawe duhagaze hamwe ubona ari ndafise indero ubona ari ndafise indero wiravye kwanza ukuteye n'ukuntu usa uri diamond igigendera karashi kamaye umuntu ariko mushiki ni ha we ni wamuza natayo uze kuramutse ngize ndakubwira wa mukobwa kumva zo gushaka gukingira agateka ka musaza wanje hakuvenga ugende kandi ntanatinyaga kagaye ku mukobwa ara Kariwacu aha 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 nyene aha shagenda nkufisa amaguru we ntubona ko amasagi burije nyene nyaruka tugende turabe ko turonka umuntu imoto niho yirindira ngahiza none ndakubaza imoto ndayirindirira ngaho nica he mu mazu y'abantu iramena ize ice ngaha utegerezwa gutora iyi shakoshi uyijane mpaka aho turonkera imoto je nogera hariya nikorera runo rusha gushina ingene ruremereye n'ukubura rega mpanda afise akazi ngiye gukora ivyo biragusha nyimbo hamagara musaza wawe nyimba ari witwaye je nkene nakubujije gushira hasi none nje ndayishira he genda uyikoreye uko nyene ugende kumuhamagara none nkubona uri kuri ayitereka hasi nanje nze gusubira nterure nshire ku mugongo ntubona ko nambaye impuzu ye mbo urazi ko namwe mugayana mwebwe namwe muragana sinzi ingene mu meza wewe narakubujije kumpamagara dadu menga ntiwumva ayo matwi yawe nyimba yumva nyimba yarazivye uravuga to yazibure nyimba yarazivye mbe hajya we ngo witwande n'imisi tumaranye nta n'izina ryawe nibuka nta n'umwanya wose wo kurifata mu mutwe nitwa Manirakiza Maniragira iki irakiza shina abavyeyi bo bukweri ntibaraba kugira bita amazina abana babo Manirakiza aho rero wizeye yuko nawe uzokira Imana izogukiza cyane kandi urabivuga atanu ubwo bawumva nguzokira wewe gukira kwiwawe biri kure nk'ukwezi anyway terura iyo shakoshi nyene tugende ndondetse imoto kandi ugenda uca imbere ntundaza kuza washitse hariya anya si ngombwa ngo tugende duhomanye ndajane uyijane nakubwiye uyijana aho dufatira imoto ntubona ko manutse niyo wanje nzonyisha ukuzishurana je ndashobora kuvuga ukavuga ni wanje ubona woro nkishakoshi ibe nkiyi nama ningo gaterura ishakoshi ndabe hariya yarutse ndakubwiye terura iyo shakoshi ijani hariya fatira moto gene kimene ni wanje hay amatesha ni mwanya gusa ngore yawe Rose kumengurije usikibazo neza none nzegwa gute ndi muri uno muriro
je warampenze nukuri je mama wawe ameze nabi yirirwa aradutuka ngaha ntitugira iyo tuva ntitugira iyo tuja ariko kubera ikintu kuri wemera ukagenda hariho gateba ngaha naje kuba umugore wawe je naje kuba umukozi wa mama wawe. Mama wanje nyene yokubaho akagufata nabi ari we yansabye ko norongora. Mugore wanje ndagukunda, nta nzu zibiri no kubaka ngaha, nta nzu no kubaka ukwiye kubamo kuko ntubona na musaza wawe kuko siwe yakurongora. Ikindi naco abantu bo bitahura gute kubona muteka inkono zibiri na nyoko buko canke bobona bobifata gute babona uba mu nzu yawe wenyene kandi hariho yindi nzu ngaha byoboneka nabi mu kibano. Ndagusabye n'ukuri utsinde ishavu. None basi byose ibintu bisanzwe mugabo arabana uko turakenya basi nazova ibujombora ikindi gihe uzazinzaniye agatenge ra musaza wanje ingene yambaye nabi kandi yirirwa arakurikirana ibintu byo mu mirima kandi birazana amafaranga kubera iki nawe mutamwitaho. Mugore wanjye byukuri ibi byose ndabitaho kandi haracari kare kandi umenye yuko nitaho byinshi. Nje nitaho iby'imirima, nje nitaho ibyo mufungura, nje nitaho mama wanje, nje ndabitaho mwebwe wewe na musaza wawe. Haracari kare nibuke ibintu byo bishira ku rutonde kuvuga ati ngo nce ndabikorera rimwe ibyo byose ntivyoko ariko icyo rakwemereye George ngiye kumwitaho, ngiye kumuronderera impuzu, ngiye kumugurira impuzu hama wambwiye yuko wifuza ko yoza mu gisagara gukora. Nawe nyene nkamuronderera akazi mu gisagara karaba ico yimariye. Nukuri muronderera akazi basave yigira ibujombora basi jaba ari je nyene nguma ngaha nemeye ivyago vyo ngaha iwanyu. We nuko ugenda ukigumirayo utazi je umubabaro ngirira ngaha nta muntu w'umugenzi sinokira hasi je ngaha asha sindabona nukuri byo ndimo ngaha kandi wibuke ko ndi n'imfuvyi. Bihangane mugore wanjye hama ivy'igitenge ninagaruka mvuye mu gisagara nzoraba ukuntu noki nzobizana hamwe n'ibindi bintu nzoba nazanye. Ntugire ikibazo ndagusabye wihangane ikizoba cyose wibuke ko ndagukunda hama ni wagira ikintu kikubakiye uzombwire nzocitaho ari ikintu cakubabaje ukambwira nzociga hama ndazabugerageza kuvugana na mama wanje ndazi ko bizogenda neza ni kumwe kudatahurana gusa ico nzi mama wanje si umuntu mubi. Basi niwagaruka nanjye zonzanira agatenge nuko mbona bari ababanye bahajya nabikwemereye mugore wanjye nureme nabikwemereye nzokiza nicyo gitenge mugabo gusa n'ukuri hano hantu haraduka. Mama Brad. Mama Brad. Sa. Juli zanu. Mani makakubaye. None uri mubiki? None umwanya wose nakurindiriye vrema. Hano warwaheza kwitegura. Naje kwitegura. Witegura? Canke witetse? Chemba naje kwitegura. None iyo izo mpuzu birujane nande? Nawe nowashaka bari kwiteganye ku kazi. Kama. None basi ushaka afata amafungo je asumba rya Yesu. None nkoziki. Naje kwitegura tugende. Ubwo buzi bwotuma wambara uko. Rega wibuke ko n'umukozi w'Imana. Ntuzikomere kwa kwati. Nushaka nambara imvutano ku kazi. Jewe ntumure mu mwuka.
nambari futa nambari wewe rero gasubire nyuma rero uhindure tugende iye kukazi oya none waho wambaye jewe urantweza none basi wewe wagweja ko nigeze mbona unatsita narigeze ngwa tugende aho umenyereye kubona ndi mu gikoni nafutanye n'ibitenge n'ibiki n'ibiyashu n'ibiki ubu rero ko yasigaye ndi ku mwanya watanga uko mindura tugende oya nukuri ndagusabye jewe usubira inyuma wambara izindi impuzu jizo ntunge n'imwe simpindura ari impuzu ku kazi urijana rero je abantu bose bagende babona umugore w'umukozi w'Imana ameze uko je shobora guhindura kuko ndikwije nta ngorane n'imwe abo bari mwibarabara bose bazambara arico bitwaye ntoro ubabona je tore tugiye turahariye nimba ushobora kuvuga ko ushobora kuva mu nzu ubwambara tujana naje uribuka ko narose akazi mu basirimu narabasirimu bashaka gutishura none basushaka futi mafungo asumba ajya Yesu yafasha nta mafungo ahubwo tugende mu buzima bushya